Turabaramukije mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri chaîne yacu ya YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze mu kiganiro cuno munsi. Wabatunganirije akaba nabategurira kino kiganiro nkuko vyama ni psychologue. Muribaza muti imbega uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi twabateguriye amakuru adasanzwe, amakuru avuga ku mateka y'umustar akomeye cyane muri Afrika ndetse no ku isi yose. Muti mbega uyu nawe ninde? Ni mukanya mwidonido rya kino kiganiro. Ukaba utaragira subscribe, fyonda kuri subscribe, ufyonde no kukazogera uhejeje ugire partage canke share ugisangize n'abandi bagenzi bawe nabo bazohore babona ibiganiro bica kuri ino chaîne yacu ya YouTube. Reka tumira amate gatoya turaje tubabwire uyo mustar du monde ninde. Turabahaye ikaze kandi mwidonido rya kino kiganiro. Mwite Fally Ipupa. Amazina yiwe y'ukuri ni Fally Ipupa Simba. Ni umuririmbyi w'umunye Kongo, w'umunya Republika Iharanira Democratique du Congo, azwi cyane mu muziki wa rumba, ndomboro, soukous na R&B. Afise ijwi ryiza rya tenor kandi yamenyekanye mu guhuza umuziki wa kera n'umuziki w'iki gihe. Yavukiye i Kinshasa ku igenekerezo rya 14 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 977 mu muryango w'abamongo. Yatanguye umwuga wiwe w'umuziki mu gihumbi kimwe amajana 997 afatikanije n'itsinda rya Talent Latent. Nyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 999 yinjiye mu itsinda rya Quartier Latin International rya Koffi Olomide. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 yasohoye albumu yiwe ya mbere yise Trois Chemins. Yacuruwe kopi zirenga ibihumbi 100 mu kwezi kumwe gusa. Fally Ipupa yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Chaise Electrique afadikanije na Olivia, Sex Dance, Ndoki, La Vie est Belle na Canne à Sucre. Album yiwe Tokos yaciye agahigo kuba album ya mbere y'umuririmbyi wo muri Kinshasa yaronse platinum mu Bufaransa. Album yiwe y'indwi Formule 7 yasohowe muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2022. Yaronse streams zirenga miliyoni 3 kuri Spotify mu masaha 28 gusa. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Fally Ipupa yakoze ibiteramo bikomeye byinshi byiswe Trip Arena, harimo Paris La Différence Arena. Abantu bashoboye kwitaba ico giteramo barenga ibihumbi 40. Hari n'ikindi cyitwa Ovo Arena Wembley cyakorewe i Londres mu Bwongereza. Abantu bacitabiriye barenga ibihumbi 12,500. Hakaba n'ikindi cyitwa ANG Arena cyakorewe i Bruxelles mu Bubiligi. Abantu bashitabiriye bashobora barenga
ibihumbi 15. Fally Ipupa yabaye umuririmbyi wa mbere w'umunyafrika w'igifaransa ashoboye kuzuza abantu ibihumbi 40 muri La Défense Arena. Fally Ipupa yaronse ubushimwe bwinshi butandukanye, ico twovuga ama award harimwo César de la musique hari mu mwaka w'ibihumbi 2007, hakaba na Coude d'Or k'umuririmbyi mwiza wo muri Afrika yo hagati hari mu mwaka w'ibihumbi 2008, hakaba na MTV Africa Music Award mu bihumbi 2010 k'umuririmbyi mwiza w'igifaransa w'indirimbo nziza ya Sexy Dance. Hakaba n'akandi gashimwe yaronse ka Trace Urban Music Award k'umuririmbyi mwiza wa Afrika hari mu bihumbi 2013. Umuririmbyi Fally Ipupa n'umwe mu bantu bafise ubutunzi buri hagati y'imiliyoni 10 na 30 z'amadolari y'abanyamerika, ayo yose akayakesha umuziki, ibiteramo, amasezerano y'ubucuruzi hamwe n'ishyirahamwe ryiwe Fally Ipupa Foundation ryafashije abatishoboye harimwo abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, abanduye indwara n'imfuvyi. Fally Ipupa afise abana 5, akaba yubakanye na Nana Ketchupe. Reka ikiganiro cacu tukigarukirize hano, ariko ubuzima bwa Fally Ipupa ni somo ry'uko impano, ugukunda ico ukora bishobora kukugira rurangiranwa. Ibyo yakoze mu muziki wa Afrika byahinduye uburyo rumba na afrobeat bibonwa ku rwego mpuzamakungu. Azwi mu kubaha umuco, ubuhinga n'ubushakashatsi mu muziki. Ibikorwa vyiwe vyarahinduye isi y'umuziki. Turabashimiye ukaba wakunze iki kiganiro, ntugende udakoze like, subscribe, udusigire n'aga comment utubwire uko wumvise kino kiganiro, unaduterere icyiyumviro. Mwibutse kandi ukaba umaze kugira subscribe, uruhagaciro kuri jewe. Imana ibampera umugisha, naho buta mu kindi kiganiro nk'iki. Thank you.